nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Mwaramutse. Abarundi barakunda agasho, impimba, ibohero. Uyu mubona umenga ngo n'umupatiri yitwa Butoyi Paul wa paruwasi Gitaza, nibaza mu ntara ubu ya kera ya Rumonge. Murasha kumbeshuza kuko namakuru nabonye ku mbuga ngurukana bumenyi ko yoba yarafashwe agafungwa, yaraye afashwe agafungwa azira ngo amajambo yavuze mw'ishengero canke mw'isengero. Encore ntihagire umbeshu, murashaka kumbeshuza ko yapfunzwe, ntavyo nzi, ko yafashwe navyo nzi, ariko niko navyumvise. Muga gitangaje, iyo ugiye ku mbuga ngurukana bumenyi urasanga abantu bashigikiye ngo ego nafatwe nabohwe ngo kubera ngo amajambo yavuze ngo ndetse kuyavugira mu bantu. Ayo majambo yavuze ngo na jambo bita ngo amazira ntoki, ngo mugabo yakoresheje ijambo ngo amavyi. Ego nivyo amajambo kuyavugira ahantu si vyiza mu Barundi. Mugabo iryo jambo kweri rirakwiye ko umuntu yobipfungirwa. Encore une fois, simvuze ko uyu muntu yapfunzwe, mugabo mvuze ko hari abarundi bariko baravuga ngo nibamupfunge, ntiyaza kuvuga amavyi mw'ishengero. Ari nayo mpamvu nti abarundi barakunda agasho, kuko urumva babona ko buri kintu cose unyereye, utsitaye, uravye umuntu nabi ni mu gasho. Nta zindi nzira zihari zo guhana umuntu, nta zindi nzira zihari zo guhanura umuntu. Nta kintu numva novuga muri kino gihugu ngo compesha agasho. Ngiye ngaha nkugura idirisha, nkasemerera gose, nkavuga nti abantu badutwara hano bose nimbwa. All our leaders are dogs. They are dogs. Nkavuga nti abantu bose badutwara hano they are dogs, nimbwa n'imihimbiri, nkavuga uko nshaka, nkaja kwisunzu ry'inzu, nkagura na mikro, nkaja kwibarabara. Nta muntu yomfunga kuri ico kintu navuze. Gusa ico wokora, bompamagarira ambulance ati uyu muntu ashobora kuba agwaye, mumujyane mu mupime. Mugabo bagiye bakampima bagasanga ntaco ngwaye, bovuga ati ntawuzi ibi vyamuteye, munagende, nta muntu n'umwe yomfunga ngo navututse umuntu, ngo navuze ibi, ngo navuze biriya. Hashobora kuba izindi nzego nko ku kazi bashobora kuvuga ati witwaye nabi, ivyo ntibijana n'amategeko. Ushobora kuba uri nko muri mw'ishengero bakavuga ati bowe ntuzosubira gukora ibikubi n'ibi, ko twumvise ko ukora ibintu bibi. Mugabo ico nta infraction, nta tegeko rihari rivuga ngo iri jambo iri niri amajambo ateye isoni ngo uyavuze ahantu ngo uzopfungwa. Hagati aho kandi numvise ko ngo hari abandi bantu 3 canke 4 sincibuka ngo baserukira ibintu vy'amashirahamwe bari bagiye Nairobi, naho ngo batira kuri aeroport barapfungwa. Encore sivuze ngo nabere ivyo bakora ntavyo nzi, ivyo bari mu ntavyo nzi. Mugabo nta yindi nzira ihari yuko bari kubafata, kubabuza kujabuka, bakaba umutahe ubahamagara ati wa gatanu muzoze muri sentare y'ikintu tuzobabaza. Ndazi ico cuvuga cuvuga ngo buca birukanga. Encore une fois nimwe nababwira, inzego zitatunganijwe neza usanga ari hahandi urumva umuntu ntashobora kuburana ataha, bagomba kumudadika ahantu bakamuboha, kuko bamubohoye ntibasubira kumutora. Mugabo kandi ivyo vyaha vyose abantu buri kantu kose umuntu mugasho, we kandi mugasho, akantu kose mugasho, nakagiye mugasho. Ejo bundi numvise ngo umushikiranganje w'intebe yo hagati ngo avuga ngo umuntu uzokumva ngo avuze ngo amatora ageze ngo tuzohura, wumva ni mugasho. Numvise ngo n'umukuru umwe mu ba FNL canke SNL yavuga ngo ntiwoyimbaza, naho nyine ngo arirukanga. Kuvuga uti amatora agenze nabi naho yo bagenze neza, ntabwo bigomba kuba kujana mugasho. Ni nk'uko ushobora kuvuga uti umugwa w'Ubufaransa ni Londres, umugwa wa Amerika ni Paris, nta muntu akujana mu gasho. Uvuze amakosa, uvuze amafuti, nta muntu akujana mu gasho.
umuntu abantu benshi baravuga ibintu vyinshi cyane bimwe vy'amafuti bimwe bakabigira n'ibigirankana kugira abayovya abantu ibindi bafite izindi agenda mugabo ntabwo vyose umuti wavyo ari gutabana mu mvuto gutabana mu gasho ivyo bintu abarundi bakwiye kubiheba bakaraba izindi nzira Ndeja kuvuga impamvu agasho amfite ari kabi cyane mu bindi bihugu agasho ni intuzeye ni stage ya nyuma nico kintu cyanyuma mu bisanzwe abantu bajana mu gasho uwa mbere ajana mu gasho n'umuntu baciriye urubanza sentare zaciriye urubanza akunguza kuza ku mwisho wako akavuga ati jewe bamuciriye amezi 2 imyaka 2 ntaje mu gasho urumva uwo icyaha cyamwagiriye umuntu bashobora kujana mu gasho ubwo nyene batarinze kumuburana n'umuntu akoze ico bita crime de sang icyaha cy'amaraso impamvu bamujana kuvuga ati uyu muntu ko yishe umuntu tumugumije aha mu bandi bantu ejo azohava yica uwundi reka tumuvaneho no kuvuga ni nuisance ni safety issue ashobora gutera ikibazo abandi babanye reka tumujane mu gasho uwo birumvikana mugabo nk'ubu jewe ngiye ku kazi nta kintu none ukora ku kazi ngo bamfunge ku kazi nkora privé mugabo nubwo noja ku kazi dufate nkagenda nshitseho ngafata ibyo vy'inzu amafaranga hari nkayatwara inzu ibiyo nkabimena kumbura ibyo ndabimenye kubera ari violence bibona ko ari violent aje kwaza umuntu ashobora no kubenda ibindi by'abandi bantu mugabo ngiye ngafata nako dukoresha ibyo ama computer nkashiramo virus nkayica canke nga telefone uwundi muntu w'umukompetiteur nkamuhamabanga yo ku kazi nta kintu cagasho kiri mwico iyo yita ngo ni affaire civil case umuntu yanarenganije yaba company privé ntutse yaba muntu natutse urakora defamation case bajya ba Trump hari gihe wumva ngo bitwariye CNN ikabishura amafaranga ya settlement ntashobora kuvuga ngo je ko ndi Trump ndapfunze umunyamakuru ngo yantutse avuga ko yagututse birenze ibirekwe n'amategeko mujane mu camanza ubucamanza nibwa mukora ko keshi na keshi batanga amafaranga yo kugushumbusha ivyo wana ko wahomvye muri ico gitutsi banza navyo kubipima no kuvuga ngo mu miliyoni kubera nakayanutse no kuvuga ico ndiko ndavuga mugasho hajayo normalement abo novuga bara criminals aba criminel no kuvuga aba yico cyaha cyakwagiriye gikomeye cyangwa cyaha cy'amaraso gituma bashaka kugukura mu bandi bantu kugira ngo ntubangame urumva mugaye ibyo bintu byo gufunga i Burundi c'est très ridicule c'est extrêmement ridicule d'abord kubera deja n'amakondisiyo y'ubupfungwa ni mabe cyane ejo bundi kandi cyangwa no musi mu gatondo nabonye ko nyambari umushikiranganje w'ubutungane bari kumubaza abamenyesha makuru abashinga amateka nako yavuze igitigiri cy'umurengera cy'abapfungwa aha nk'icyo kibazo hari ukuntu bosha kugitorera umuti hari abantu usanga bapfunzwe batsinda imanza bakezwa na sentare mugabo gusohoka amaprizo bikananirana aha nibaza yuko hari hakwiye yuko sentare ingingo zayo zubahirizwa n'uwari we wese ntihabe umuntu anyuranya n'ico sentare yashinze vyagaragaye ko umuntu yeze nasohoke bihere biheze ikindi bokora mu bushikiranganje nuko bokora ku buryo imanza zimwe biba bigaragara yuko zakomotse ku marementanya zigabanuka kuko hari abafunzwe benshi atari uko bafise ibyaha bakoze mugabo kubera yuko hari abantu babarementaniriza urumva yuko harimo abantu barementanirizwa bagaca bapfungwa ino undementanije ikintu ukavuga uti uyu mugabo twamubonye ariko yiba ibintu mwiduka nta kintu na kimwe ubwa mbere polisi nishobora kumfata idafise icyo bita evidence bateza barabanza baratohoza nk'undementanije ikintu barabaza nk'uje no terashobora telefona polisi ngavuga ni hari umuntu nabonye ariko ari ibi nibi baratubwira urafise ivyabona urafise evidence ivyemeza ko ivyo bintu wabibonye ivyo babibonye hariho ingingo bafata mugabo ingingo zose bafata sizo kumupfunga
niyo kumuzanira umutahe bati wewe twumvise turafise ivyemeza turafise turakwikeka ivyemeza ntibikweneka turafise ibintu bihagije kugira ngo tukujane mu bucamanza. Ubwo kwa urindire ikete bazokwandikira urubanza uzotonde kuruburana. Imanza umuti wawo aragasho ni nke cyane. Izi manza zose civile, umuntu yivye, umuntu yanyuruje, umuntu yabeshe, umuntu yatanze raporo atariyo, umuntu yavuze amajambo atariyo, umuntu n'ibintu bike nkaje nk'uruhande rw'iwanje. Nta muntu nzi kandi nakoze amakama ashika nk'atandatu abantu bakora amakosa narabe mu makartier atari make, nta muntu nzi jewe arapfungwa. Gufungwa ni icaha. Mbere wanashaka nkino iyo bagupfunze niyo ufunguwe biragora kubona akazi kuko bafata ko upfunzwe kabisa wari wakoze icaha. Nta muntu apfungwa ngo yarenganijwe, yabeshewe, yazize kiriya. Ni kintu upfungwa ari uko koko ufise icaha kandi ugafungwa ariko cakwagiriye wageragije inzira zose. Mbere wanashaka hano naho bosanga umuntu heje kumwica gifise n'imbugita ku mutwe wiwiwe, ego baragufata muri ico gihe kubera ba police ifise ibintu bigaragara neza ko ukoze icaha, mugabo ntabwo urubanza police ari ikiruca uwo musi. Barakujana bakakubika hanyuma bakakujana imbere y'ubucamanza ukarondera avoka uwo bita ukuburanira, hanyuma uwo kuburana akarugofera rugutsinze ukabona kuriha yaba arindisha canke gupfungwa, urutsinze ugataha. Mugaco na kuvuga ibintu vyuko mugasho agasho man ucumenga ni ikintu c'igihonomo. Nagenda kubwiye ko hari n'abantu abarundi batinya kuza hiyo kubera iki akantu kose ni mugasho. Urumva ndoye nko mu bindi bihugu vyinshi ndabanza kuri za Philippines, za Thailand, za Malaysia, za Singapore, mbanzi ni iki cyaha ndagikoze no hanuku, iki ndagikoze no hanuku, iki ndaciyubaye nta kintu kizonshikira. Mugabo urumva hibona ko ashaka kukudodobereza umuntu akavuga ati uyu mugabo hari ibintu yanditse kuri internet bakaca bagufunga. Nta muntu apfunga ibintu yanditse kuri internet. Internet n'ahantu abantu bisigura bakavuga ivyo bipfuza, rimwe hari igihe baba bari kutebura, rimwe hari igihe bahindura ama-avis, ariko ivyo si ibintu vy'umuntu vyo gufungirwa kuko urumva niba ikintu ushobora kukivuga mu nzu kuko utokivuga ahandi hantu, kuko ibundi abantu cusanga wabicanye ijambo. Ari naho bace batangura kurasana. Hanje tumbona muri Afrika ari intambara nyinshi cyane. Abantu bahakaje ati vuga ivyo wifuza kakari ku mutima kakuveko, wabuze umuntu gandara kuko wabuze umuntu nurire, wabuze umuntu wibaza ko amatora yakwivye idodombe widodombe, mugabo ubishoboye ujane mu nzego bakuburanire, mugabo ufite uburenganzira bwo kwidodomba. Nta muntu ni nka kurya mama agukubita ugiye kurira ngo ziba. No, unkubise ndababaye reka ndire makanya ndire. Urumva je rero ibintu vyo gufunga ukoroye ndapfunze, ugize ko ndafunze, utagize icyakoze ndapfunzwe. Hari n'undi muntu kwanza yavuze ngo ariko arabaza abantu bari mu gashongo, yarabaza ngo hari icyaha kimwe kitaramenyekana neza bitanga ubusa, ngo wewe upfungiye kumukavuga jewe nakoze ibibandi je mfungiye ubusa. Ivyo bintu bifragiriza igihugu mu kinjana ca 2021 tugezemwo, vyagomba abantu bagomba kubirengera. Nta kuntu twoguma tubaho nk'abasoviete bo mu 1900 hanyuma tukavuga ngo igihugu izotera imbere, igihugu izoba cifashe. Ntibishoboka, c'est impossible. Ntibishoboka na gatoyi. Igihugu kitaremwo amategeko, igihugu abantu batubahirijwe, igihugu abantu batidegemvya, igihugu abantu badashobora gukora erreur, ntigishobora gutera imbere. Wanashaka gukora erreur kuko je nkora muri IT, muri technology. Ikintu ca mbere company twemera bakubwira ati muri company urarekwe gukora ikosa. Kuko udashobora gukora ikosa ntushobora ku experimenta. Ukorana ubwoba uvuga uti aka kanena gakora iyi mashini iraturika, ico gihe ucutinya gukora n'ibintu vyoteje imbere company, ugakora ukora utuntu nyene turi safe tutakutera ikibazo, ariko naho ntiyavance. Basaba umuntu aza ati jewe ngira mpeme bino bidakunze ndavuga ko vyanse, mugabo nta muntu anyica.
nico je nashaka kuvuga mu vy'ukuri kwicana gupfungana n'ibintu vya kera cyane tuzi ku ntwaro z'igisoviete ubu ibihugu vyinshi vyarabirenganye abantu baridegemvya ibihano biba bihari bindi bitari vyo gupfunga kandi si ngombwa ngo ikintu cyose tube haba hari igihano ku kintu cyose umuntu decide uko ashatse ku murango ku mugoroba ngo ikugikoze ndaguhana ngo uvuge iki ndamuhana ngo wakoze iki ndamuhana nk'uko umenga bobo ni Imana kuko nico kindi abantu bibagira ko ibi bintu bariko barakora ibintu bigisha igihugu arico kigaruka bikabagarukako ndibuka haheze imyaka ingahe nabonye Kadege ariko bari kumukubagura bintera isoni bintera ubwoba Kadege twe twakuze i Burundi bajya ba Kadege bari abantu bakomeye cyane mugo yaciye nk'akantu k'agahimbiri bari kubita ibirato n'inkoni kawumenga na kabwa kavuga uku bo ndamumvira ikigongo mugandagara kandi ibi nimwe mwabiteye nimwe mwashyizeho iyo systeme yuko umuntu yicwa akabozwa urugufa atakintu yakoze bigaze kukurya bo munyuma mwarabonye ntuzeye mbega ninde bajya barajabo batanga kugira ibintu baravuga nyabona mworosha ibintu mu abantu naho mugifashe tugeneza none ubu nta buzira jabo yari jewe susi wanje ntuzeye opinion wanje no kashwa ko ari munsi y'ubutaka bajya mu nyuma bajya babunyoni bagakora ibintu none raba nawe kubera iki aho kurondera amategeko yubahiriza abantu batoyi akifise ubutegetsi ubari kurondera ko abantu bamwubahiriza bwa butegetsi bwa atakibufise urumva bonaba rero bari kubafata abantu bakankamera ngo uvuge ikinda mwica uvuge ikinda ndamugarika nabo ejo aho hazira uzokuvaye gutakamba ngo dutabarize ni iyi systeme nimwe mukwiye kuyihagarika abantu bari ku butegetsi bwa bo iyi systeme reka tuyihagarike natwe tuba twiprotege muri kazoza n'abana bacu n'abuzukuruza bacu sino mu bikomeje ko ni izina ry'Imana barahiye igihugu cyacu kirapfuye kandi kizozuka sawa ndabivuganye umujinya mwishi kubera hari impamvu ariko mumbabarire ariko biteye isoni sino kubesha umuntu yabaye mu gihugu kiri mu mwidegemvyo igihugu kisanzuye igihugu hari akazina muntu ugacura biriko birabura Burundi ubona umenga ni nko muri Gehonomu nta kuntu abantu benshi turi hano uvuga ngo je nojana abana banje nje kubarera mu Burundi nibishoboka n'ivyumvikana kuki nkiyo bagutaye mu gasho nk'akarorero nk'uje wumva tukana mu gasho ntiwanteguje ntiwamburanije naki no kuvuga nsize nk'iyi ordinateur ndiko nakoresha ndayisiza aha iyi ngodo ndayisiza ahantu password computer password zo muri banke umushana zana nkagabura famille ntawo ushobora kuronka iyi nzu tuba mugenda cishura cyo bita mortgage ideni rya banke bashobora kugusohoka ngasanga bayatse n'umudame urumva ubuzima bwiwe ubucakaje ku munsi umwe mu ijoro rimwe umuntu père de famille umutaye mu gasho ni nkuko ni etape ya kabiri yuko woba umwishi aho hantu rero jewe ku ruhande rw'uwanje mfise ahandi mba naho noba mumbabare cyane gose mumbabare ndazi ko abarundi benshi bibatsitaza ariko mumbabare niko ndavyumva okay mugire umunsi mwiza tuzosubira